isi izohinduka umusaka inyagwe gose kuko horaho ari wavuze iryo jambo. Igihugu kiriganyira kirakabiranye, isi irahondobereye irakabiranye, abakuru bo mw'isi barahondobereye, kandi isi humanijwe n'abayibamwo kuko barenze ibyagezwe bagaca mw'ibwirizwa bakica isezerano ry'intava. Nico catumye umuvumo utongora isi kandi abayibamwo nibyo bahowe. Nico catumye ababa kw'isi baturirwa hagasigara abantu b'imparugwa. Wewe uba mw'isi biteye ubwoba n'urusumanyenzi n'umutego bigushitseko, nuko uhunga induru y'ibiteye ubwoba azogwa mu rusumanyenzi, uwurira ngo ave mu rusumanyenzi azofatwa n'umutego, kuko ingomero zo mwijuru zigomorowe kandi amatanguro y'isi akanyiganyizwa. Isi iravungaguritse, isi irasadaguritse, isi irahuzenze, isi izodandabagirana nk'imboregwa, izonyiganyizwa irya nino nk'umutara, igicumuro cayo kizoyiremera kandi izotemba ntiyongere kubyuka ukundi. Uko ni kw'isi imeze. Imana rero duhe kuba mwiherezo neza. Gushaka kurironderera umuti ni nko kwinu wapfuye. Ntabwo nje kuguca intege, ariko iyi si turimwo imaze kwerekana ibimenyetso byinshi bigeze ku iherezo ryayo. Abantu benshi b'abanyabwenge bakurikirana ibintu n'ibindi bakamenya iyo ikintu kivuye niyo kigeze. Isi bamaze kuyihinyura kuko hereye ku bakomeye gushika ku boroheje, nk'uko isi bizi bose bacitse intege, barababaye, bafise ibintu byabuze umuti. Isi iriko irajarajara, abantu bariko bibaza iravahe ikajahe, ejo hazoba iki, ikigira gikurikire ni giki. Nta muntu yizeye ejo, n'abariko bakora nta muntu yizera neza ngo ejo hazoba hari iki. Isi yataye umutwe, isi iriko irondera ikintu ariko idashobora kubona, umuti wabuze. Niko iyi si iri kuri wubaka. Mu gitabo cy'umusiguzi igice c'indwi umurongo w'8 haranditse ngo iherezo ry'ikintu risumba itanguriro ryacu, kandi mu by'ukuri niko biri. Ikintu iyo umuntu avutse akiri muto abanezereje yari akana kayoya, akana keza cyane kakabebe gatwenga neza kameze neza, nta muntu ataba kanezererewe. Uko iminsi ihera niko abantu batangura kubona umwana yahindutse, akagora abavyeyi akagora abantu, ati yagize ingeso mbi. Muzorabe umuntu hageze kwapfa yarashaje ari umutama, apfana imyikomo, agapfa adashoboye no guhaguruka, adashoboye no kwihana ikintu. Uwo mutama bababaje, uwo mutama bateye agahinda, kandi hari gihe asaza ateye abandi agahinda, indwara, imyikomo n'ibindi byinshi. Intanguriro y'ikintu niyo yoroshe gusumba iherezo ry'ico kintu. Muri buno buzima mu gitabo citwa Maranata paje y'amajana 242 haranditse ngo hazovuka makuba ateye ubwoba mu mahanga, amakuba azohagarara Yesu gusa agarutse. Abantu benshi harabatemera ubuhanuzi bwa Bibiliya, ariko ibintu biriko biraba ku isi ntabwo gusa ari urwanko n'amakuba n'ibyago n'ibintu by'amananiza biriko biraba mu bantu, ahubwo birerekana ko ari bimwe Yesu yavuga. Kubemera Bibiliya rero n'abatayemera, kubemera Imana n'abatayemera, kubemera Yesu n'abatamwemera, ariko ibiriko biraba ku isi byo turabyemera, turabibona ko ntabwo ari ubuvugishwa, si ibintu bikeneye ubupfindo kugira ubibone. Ijambo ry'Imana riraduha umuti, rikatubwira impamvu y'ibi bintu. Abahanuzi benshi bavugwa muri Bibiliya bari baratanze imburi, bari baravuze ku bintu bizoranga ko Yesu agira garuki. Muvyibuke ko iyo utetse inkono mbere y'uko isha iratogota, kandi gutogota umuriro wabaye mwinshi, kugira ibintu bishe bitegerezwa kugira ubushuhe burenze uko byatanguranye ukibiteka. Niyo umuvyeyi agira abyare niho hazi bise bikomeye, umuntu yibungenze mu ntango ntabwo iba ikaze gose nk'uko izokara hasigaje nk'amayinga 2 ukwezi ngo ivuke. Ibi bintu biriko biraba ku isi by'amakuba n'ibyago nibise bitegerezwa kubanziriza kugaruka kwa Yesu, kugira umwana yitwa ubugingo buhoraho canke kurimbuka ku isi avuke. Ibyo abantu benshi ntibabyumva, ariko nuko bimeze. Kubera iki? Umuhanuzi Ezekiyeli mu gice c'indwi umurongo wa 160 yavuze ngo ibyago bizogerekerana n'ibindi, impuha zizogerekerana n'izindi, n'inama zizobura kubo hambere. Uko ni ku isi imeze. No musi haziki icago, ejo hakazibi, ejo hakazibi, ejo haba hatubikiye ayandi mapaje y'ubuzima bwuzuyemwe ibintu bitangaje gusa n'ibitangaza abantu ku isi. Umuhanuzi Yoweri mu gice ca mbere umurongo w'10 na 11 yanditse ngo imirimo irononekaye, igihugu kiraganya, yemwe barimyi nimujoregwe. Ibyo ubu niko bimeze. Ibihugu byinshi imirima irononekara, kugira ushobore kwimbura uteza gushiramo imyava, amafumbire, guhendahenda. Isi yaratitutse, isi ndimwa. Niko bimeze kuko abantu benshi bariyongereye ku isi, abakeneye kurima no kujya ni benshi. Nta kundi rero byogenda no kurima ahantu ukongera kwasubizamwo. Iyo si nayo iriko iratanga ibimenyetso ko yarushe. Ni iherezo ry'isi. Mu gitabo ca Mika igice c'indwi umurongo wa 5 na 6 imiryango nayo izokononekara, abantu bazokora ubugeni banezerewe, ariko nubundi bageze yo mu iyo miryango biba makuba n'amaborogo ku bantu benshi. Abazorokoka ibyo azoba ari bake, kuko miryango izo birimwo bino byago bikurikira icambere. Handitsemo yuko umugabo n'umugore
babanye banezerewe bakiri muri fiançailles n'ibindi byose. Abo bantu ngo benshi bazobaho batizigiranye. Abahungu bazohagurukira base, abakobwa bahagurukire ba nyina, abakazana bahagurukire ba inabukwe, kandi umwansi w'umuntu azoba mu rugo rwiwe. Ico naco nico gizoba gikomeye cyane. Umwansi w'umuntu ntabwo azoba ari ku birometero 5 ngo abe ku metero 100, ahubwo muzoba mubana, musangira, mubyarana, waramubyaye ari nyoko ari so ari umwana we cyangwa umuhungu wawe cyangwa abo muvukana mupfibi na biriya. Isi izoba imeze gutyo. Ikindi muri Yesaya igice cya 60 umurongo wa mbere kuza kwa kabiri handitse yuko isi izoba irimo umwijima w'umuzitanya. Haravuga hati haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse kandi ubwiza bworaho bukaba bukurasiye kuko uraba umwiza uzotwikira isi, umwiza w'umuzitanya uzotwikira amahanga. Naho mubona isi izoba iteye imbere irimwe amakaro, amazu meza, indege, ikoranabuhanga, ahantu henshi ho kwinezereza, ariko isi izoba iri mu mwijima, umwijima w'ibyaha, ingeso mbi n'inyigisho z'ibinyoma n'ibindi bintu byinshi bibi bizoba byuzuye ku isi byatesheje umutwe abantu. Yesu nawe igihe yari ari ku isi mbere yuko iyi isi ayivako yatereje akajisho mbere yuko agaruka asanga isi izoba imeze gutya. Ngira nsome icambere Matayo 44:5 Yesu yerekanye ko avuye ku isi hategerezwa kubaho igwiriranya ry'abasenga ariko bagasenga mu binyoma. Aravuga ati hazokwaduka bigira Yesu benshi bazimiza abantu benshi, isi zozimira abantu benshi ntibazoja mu ijuru. Ubwo n'ubuvugishwa n'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Yongerera avuga ku murongo wa 11 ati hazokwaduka bigira bavugishwa n'Imana benshi bazimiza abantu benshi. Abantu bazobavuga ati fise ubuhanuzi, dufise iby'Imana yatubariye, tukuvugishijwe ko bazozimiza abantu benshi. Ku murongo wa 24 w'ico gice wo kavuga ati bazokora ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma bazimize n'abatoranijwe. Ibyo nibyo byeze. Umuntu araduka ngo akora ibitangaza ngo amugurura abantu ngo avura abantu, ariko ntavura abo mu miryango yabo bariyo bagwaye, ntavura bari mu bitaro, ntazura bari ku kaburi. Matayo 24 umurongo w'indwi aravuga ati isi izobamwe intambara n'impuhazazo, ubwami buzotera ubundi bwami n'ibihugu bizotera ibindi. Ibyo nibyo byeze ku isi. Intambara zihuza Ukraine n'Uburusiya n'ibindi bihugu byose byo mu Burengerazuba bikajamwe. Intambara ziri mu kigobe c'Abarabu, Amerika na Israel na Iran birigwa bagwana, imigwi y'Abisilamu irigwa igwana n'ibindi bihugu. Intambara ziri muri Afrika, iziri mu bihugu by'ibiyaga binini, muri bihugu byacu, izo ntambara ziri ahantu hose ku isi zizoca ibintu. Uko ni ku isi yubatse. Isi izobamwe imivurungano, isi izobamwe intambara n'impuhazazo, ariko azoba ari iherezo. Ibyo ntacu ushobora kubikora ko ni ku isi izoba yubatse. Isi izoba igira ihere, izobamwe amakuba y'ibyago byose. Matayo igice cya 24 umurongo w'indwi hazoba amapfa azoba ku isi, abantu bazoba batanyuzwe, abantu bazobaho bakora ibintu ariko menga ntibahaga. Isi izobamwo amapfa. Hari ibihugu byinshi usanga abantu bicwa n'inzara kubera intambara, kwikunda kw'abantu canke uruzuba, ihindagurika ry'ibihe n'ibindi bintu byinshi biteza ibyago ku isi, abantu bagashobora kugira amapfa. Muri Timoteyo wa 2 igice cya 3 handitse ngo isi izoba irimwe abantu b'intashima, isi ntizoba inyuzwe. Niyo mpamvu abantu benshi muri kino gihe akubwira ngo navuza gaka, ngo mvuye kureba ngo akarima, ngo hari umuntu afitiye udufaranga. Nta muntu avuga ko afise inka n'umurima n'akazu n'udufaranga n'akarima, ngo hari akabutike, ngo hari agatongo, ngo hari agaparasera, ngo navuza agahene. Muncamake utuntu twose abantu bagenda batugira duto kubera kutanyugwa. Uwo n'umutima mubi wo mwiherezo ry'isi. Ikindi Matayo 24:12 urukundo rwa benshi ruzotimba ku isi. Muri Luka 21:11 hazokwaduka indwara zigoye kuvura, ni ku isi izoba imeze. Muri Luka 21:26 hatubwira yuko abantu bazogwishwa igihumura n'ibigira bize, bazotumutwa, abantu bazohangayika. Ejo hazoba hagoye kumenya, bizoba bigoye kumenya nimba n'amafaranga ufise uzogumuyatunze yatazohomba, nimba umugore muzobana, inde musaza, nimba abana bazokumvira. Muncamake ejo hazoba hagoye kumenya. Uko ni ku isi izoba yubatse. Muri Timoteyo wa 2 igice cya 3 umurongo wa 1 kuza kwa 6 hatubwira yuko ingeso hazoba ingeso mbi mu bantu basenga. Haravuga ngo ariko umenye yuko mu minsi iherezo hazoba ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa bakunda amahera, intashima, ibirandamuke, abatumvira ababyeyi, abanegura iby'Imana, abantu bankibyiza batumvira, abatuzura, ibirandamuke, intashima. Bibiliya ikavuga ngo abantu bazoba bafite ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwako, ngo abameze batyo wamubatera ibitugu. Ibi bizoba mu basenga. Abantu basenga uzobona afise Bibiliya ariko uyobegwa ibintu asenga. Isi izogwirira namwe abasenga ariko ibyaha ntibihere, ntibinagabanuke, abantu baguma ari babi. Aba bantu bose mubona birirwa bashwana, aba bantu bose mubona birirwa bankana, izi nduru ziri ku isi
bajya abantu bose bafise ahantu basenga, ariko ibintu basenga byaranse gukiza isi mwihera ryayo hazoba hari ingeso mbi mu bantu basenga. Rero muntu w'Imana uriko urakurikirana kino kiganiro, iri herezo ry'isi ntabwo rifise umuti, niko bimeze. Ikintu kigira gihere niko kimeze. Isi izoba irimwo amakuba y'ibyago byose, izoba irimwo ibigeragezo. Udafise abana b'ibinani azoba yarabuze iby'abagaburira, uwufise iby'abagaburira azoba yarababuze, uwababyaye bazomutesha umutwe. Uzokunguka uno musi uhombe ryari, ibisuma, aba escrow. Isi izoba irimwo ingorane nyinshi, utazifise mu muryango zoba uzifise aho upanze, utazifise aho upanze zoba uzifise mu byo ukora. Isi zoba ihangayitse mu nzego zose. Umuti wayo rero ese nuwihe? Twifate dutegerezwa kugira ingeso zitatu. Menya kwiherezo ridafise umuti, wiyakire ube optimist n'umuntu abona ico bitwa le côté positif des choses, nibibuka bibona mw'ibyiza. Kabiri, nta kindi kibitera n'iherezo. Menya ko nta kindi kintu gitera bino bintu n'iherezo. Izindi mpamvu zose wozana n'iherezo ry'isi, abanyabyaha gusa bazoba bakinyi muri ryo. Ikindi, reka kwiyumvira ko ejo ngo ari heza. Ejo ntabwo ari heza, ntibishoboka. Nibyo kuri abantu bazotera imbere, bazubaka ibihugu, bazubaka butunzi, ariko isi zoba ibuze amahoro, ihangayitse, irushe, yirigwa iratembamwe amaraso, abantu bankana, imiryango yankana, ibihombo, ibigeragezo byuzuye mu isi. Uko ni kwisi izoba imeze. Murekerera Imana idufashe kumva neza. Iyi si maze imyaka myinshi igeze ku iherezo ryayo. Hari abantu baremesha abantu ngo ibintu biriko biraba ku isi ngo ntabwo ari iherezo ry'isi. Ni iherezo ry'isi. Uko ni kwisi izohera, niko Bibiliya yabivuze. Isi mu guhera izobanza igira ibimenyetso bizorusha abantu. Isi izovungagurika, isi izoba nabi ku buryo abantu bazobura epfo na ruguru.